umushoferi yagize ikibazo naho ubundi mugenzi watamuhagarika arihagarika kugira mubaze yuko ari nk'ipine yabuze ari muhe kandi urashobora gusanga uwo modoka yapfiriyeko hari ico bapfa na se w'uwo muntu akavuga nti ibindi tubanza tubirengere turabe inyungu gusa tubanza turabe iki kintu kwanza tugikemura ibindi tuzobija mu nyungu umurundi arashobora kugira icapfa na mugenzi we ngaha mu Burundi mugabo bahuriye mu Burundi avuga nti abandi bose nasanze bavuga igimi ntatahura niwe tugira twumvikana ibi biganiro vyose vyofasha umuntu wari we wese bica kuri Agaciro Media Jodibye sindiko ndapibria basi nimburi kuvuga yuko ari publicity ndiko nakora ingurabe ikiganiro kimwe hanyuma mubwira none nkibi vyoteza imbere igihugu uzumpinge basi mugabo ncanza ndakwere kandi mashena amajana wabonye ko ngatatera mbere zo bikugije siracuritse nuko uyu munsi nimba twideplace dukoresheje ibihumbi 5 mu minsi heze tukaba twakoresha ibihumbi 3 naho unavuze n'igihe n'igihe cyari igihumbi ego ivyo bihumbi 2 byavuye no kuvuga wari ubifise ahubwo ntiwari uzi kubifise nimba umuvyeyi yarigeze kuba rihira amashure abana 5 uyu munsi akaba rihira ishure umwana umwe none uwo muvyeyi ayo yandi mahera yarihira abo bana bandi 4 arihe hayo mahera Okay, yes, ndabaramutse ndabifuriza amahoro y'Imana n'abantu maze yongereka amagara meza n'amafaranga nitwa wamdishanye marika ndabaha ikaze cyane kuri Agaciro Media ndababwire ko mwahisemo neza kuri Agaciro Media ni rya shuri vy'ukuri abantu baza kuvomamwo ivyumviro ndemabutunzi kandi bagakarisha ubwenge mu buryo bujanye n'iterambere ha turavuga development personnel no munsi rero twazanye Migisha Abraham azwi cyane nka Shadow kugira ngo abari badusangiza ivyo vyiyumviro Shadow tukuramutse cyane murakoze cyane ndamutsa aba maze kuba kumenya uru rubuga rwa Agaciro Media Agaciro Media muri abantu bagaciro cyane Okay, karibu cyane kandi nibaze ko kuba kubonye ngira ngo nitwebwagira ikiganiro nawe we uri wenyene oya mugabo marigeze gukora ngaho muri tugeze gukorana ikiganiro ngaho Christophe bazi nka Kibosi nabonye akazina Kibosi karamenyeka cyane nawe wizina Shadow rirazwi gose yego gusumba nayo mazina abavyeyi banyise peut-être oui Shadow niritazirano oya Shadows kugeza umunye sisindare gufata nk'iritazirano ni izina ry'akazi kujya bavuga ngo naka kubera dandaza amakara tumuhamagara amakara Cyo mpamagara Omudishani bakamwita Omudishani bakubera ibinyereka voilà cyo ni Shadow Okay Shadow ku bantu ngira ngo bumva icongereza birihuta ko bumva ko ari igitutu yego igitutu kubera iki Shadow ni icongereza mu gifaransa ni ombre mu kirundi ni igitutu igitutu ni kintu kigigwa n'ikintu cyaje cyose kibaho igiti kirafise igitutu umuntu arafise igitutu ikintu cyaje cyose kiragira igitutu ahubwo ikibazo ni igitutu kiboneka ryari igitutu kiboneka iyo habonetse umuco tugerageje kuraba insiguro ibitabo vyinshi biha umuco n'ubundi wari wese yoha umuco umuco ni ikintu ciza no kuvuga igitutu ni ikintu kijana n'umuco no kuvuga igitutu ni ikintu kijana ni ikintu ciza kandi ko murengira ngo igitutu kica kina representa ico giserukira kandi umuntu nta kintu na kimwe gisiga igitutu misi yose birajana kandi ikintu cyose kiya gitutu ijya forme gifise kigira forme yico camutseko kumvikana yuko igitutu kiboneka iyo umuco wabonetse kuvuga je nanje iyo umuntu ari muri way iri positive turi kumwe
hari mu iterambere no kuvuga iterambere ni ikintu ciza Yego. tuba turi kumwe ubwo umuntu ari mu kintu kimeze nabi uwo ntituba turi kumwe kuvuga umuntu afise way iri positive yari yo yose jewe tuba turi kumwe yego kandi no ku rundi ruhande uri umwanditsi w'ibitabo kandi wanakigana ico gitabo ego iki gitabo ni nico nanditse nabonye wacise igitutu c'ubuzima igitutu c'ubuzima hari ubuzima burasi igitutu navuze yuko ikintu cyose kiexiste kiba gifise igitutu nanje kinacise igitutu c'ubuzima ubuzima nta donc ni igitutu kitaboneka ni igitutu kitaboneka bw'ubuzima nyene tubaye mu misi yose yego sasa ico gitabo muvuze igitutu c'ubuzima je nagisomye okay ahubwo nkabona civugira amafaranga gusa mugabo ni gute ikintu kivuga amafaranga washoye kuciti igitutu c'ubuzima iki gitabo ntabwo kivuga ntabwo kivuga amafaranga gusa kiravuga ahubwo ingene umuntu yobana n'amafaranga kikanavuga n'ingene umuntu abayeho imibereho y'umuntu kikavuga entrepreneuria kivuga ibintu bitandukanye ofete ego kandi ingene canditse impapuro donc imirongo 10 ya mbere ego ku bataragisoma ni igitabo canditse kirafise ni petite ressemblance na Bibiliya ni igitabo gifise umurongo umwe gifise n'ibice 70 gifise umurongo umwe n'ibice 70 kuvuga ko uvuga ngo Bibiliya ngo ice ca mbere ku murongo wa 70 no kuvuga ibice 10 vya mbere ubisomye vyonyene tuvuga ngo numvise amafaranga usomye iyindi 10 ya kangahe hari ikindi kintu uza kuronka uva kuri 10 gushika ku 70 usomye iyindi mirongo hari ikindi donc hamwe hose hari ikintu uza kugenda urahatora okay ego okay ico gitabo ego kumure no munsi nabonye nanje urazi ndumwandisi narandise igitabo jo kivuga amafaranga complètement ntari kindi kivuga kivuga ubuzima bujanye no kurondera amafaranga okay muga nabonye hariho nabibaza ngo nije na si ivyumviro vy'iwanje birimo n'ivyumviro by'abagwiza tunga ku rundi ruhande rero turi mu gihugu abantu badakunze gusoma ibitabo kuba mwana canditse ntimwiyumvire none igitabo ese abantu bazocakira jewe nk'igiheza kugisoma hari abona naje mbona bihuse kuzana negativite umongo ngo twe dusoma ugwago ntidusoma ibitabo kuri wewe iyo challenge ntibibaza kuzohura nayo ucandika igitabo uyu munsi Brarudi nabonye yarasohoye inzoga ikozwe mu bigori iyo munsi umuntu wese yagiye gusaba ikinyobwa aba yumva afise motivation yo kuba yosoma kuri ya nzoga nshasha amvi yukuguta nyene yumve yego Jesi numva yuko menga igitabo canje ntabatari ko baragisoma ahubwo caje kizanye kwerekana yuko abantu atari uko badasoma ahubwo basoma ikintu bivanye nikirimo kuko iki gitabo cyasohotse itariki 15 z'ukwa gatandatu 2024 Jodi bien tutiriwe turabeshanya kimaze kugwa n'abantu barenga amajana 750 wow félicitations mugabo nabanje kuvuga nti tutiriwe turabeshanya kuko iyo nza kubeshaho n'ibihumbi 5 ari kubivuga gisohoka casohokeye ku mafaranga make vyari ibihumbi 3 by'amarundi donc 0.5 dollars kandi sindagishira kuri Amazon sindagishira donc ahantu hadandarizwa ibitabo bikomakomeye impamvu nagisoye iyo tariki nuko bwaca ari tariki y'amavuko yanje ndamuvuga nti rero jewe sinkeneye yuko baza gupublier foto yanje ahubwo niba publier ibikorwa vyanje
abantu ntibari basanzwe banzi mu bintu byo kwandika ibitabo yego paravuga none sasa uyu muntu yanditse ibiki ico niyo formule ya mbere yatumye abantu bakigura ku bwishi cyari kizimbutse ca kabiri uyu muntu yanditse ibiki de hakumuposta yavuze yuko tuza guposta igikorwa ciye ico yakoze no kuvuga nari mfise probability yo kubona abantu benshi bamenye ico gitabo kuri uwo munsi kandi bakakigura kandi bakanagipublier Bukeye narakoze conference sivyo yavuga mugabo abantu hari abantu benshi bitavye conference bavuga nti jewe ngiye kumva wa muntu yandika bimwe nabona muri ca gitabo numve mind yiwe nemeze barakiguze cari kiriho n'abantu benshi n'uyu munsi babandanye bakigura kandi uyu munsi ho reba bakigura ku bwishi kandi ntigifise ya valeur kuko uyu munsi kigugwa ibihumbi 10 vy'amarundi donc igiciro cari yongereye ego ikindi kintu naco jewe sindiko ndaprefera yuko abantu bakigura ahubwo ndiko ndaprefera yuko abantu bagisoma kuko iki gitabo urashobora no kuvuga nti ndiko ndasigura ijambo ry'Imana imbere y'abantu imbere y'isengero kavuga nti mu 50 nza gukoresha Bibiliya harimo 20 nza gukoresha ivuye muri iki gitabo gitutu c'ubuzima ndi umwigisha ndiko ndiyigisha mu ishure yego ndaza gukoresha umurongo umwe mu gutahuza bariko bariga umurongo umwe mu bigize ico gitabo cawe iki gitabo rafetere yuko atana hamwe gikumiri iki gitabo wari we wese yisanta kugira aza gutahuza abantu canke kugira tahura ikintu aza gukenera umurongo n'amaburi buri umwe umuri iki gitabo umuntu ashobora no gutatahura umugore uyu iki gitabo kagisoma bigatuma umugore wawe umutahura canke umugabo umutahura kubera wasomye iki gitabo donc formule yacubatsemo ikura abantu muri ya mentality sinosoma habo kumva ati ntegerezwa gusoma ikindi naco iyo umuntu kimutakaranya akakibura ntibigusaba iminota 5 kugira ugisubirana oya ugihabwa directement aho guteba kubivuma okay donc sinovuga yuko nagikoze nacanditse mfise objectif yo kugira commerce nacanditse mfise objectif yo kudandaza no kumenya kiya kintu kirimo kuko nabonye gifise puissance gusuma ivyo bihumbi 10 bomba ego good uyu munsi feedback uba wumva imeze gute kuba gisomye feedback imeze neza feedback imeze neza harimwo abavuga nti jewe ahantu hanyigishije entrepreneuria harampinduye sana ndumvise ntambuko nakoresha mu gutera imbere ndumvise abagenzi noteza kugendana nabo kugira ntera imbere ndumvise yuko inyuma yo kwiga ishure ry'amaye diplome yuko ari irindi ishure ntegerezwa kwiga kugira rinshikane kuri donc kuri success y'ubuzima donc wari we wese arisanga muri iki gitabo ego Shado tumaze abantu tumara imyaka myinshi twiga mu mashuri kandi iyo turiko turiga bugi nyandiko ziduhora imbere ego duhora dusoma ego wibaza ko biva kuki iyo abantu tuvuye mu mashuri izi nyandiko cyo tuzita kure yacu none burya utaye inyandiko canke utaye kutamenya sinzi yuko ko nashaka kukivuga ariko ndakivuze hari we umuntu nakarashobora kwa umuvyeyi wiwe mugabo abandi suruse yo kubaho no gutera imbere kwabo arujya muvyeyi yaswe n'ujya mwana runaka no kuvuga uzi yuko mu gifaransa bavuga ngo tous les paroles s'envolent mais les écrits restent none ivyo bintu bisigara tuvyankiriki tubineguririki imyaka yose nimba wize imyaka 15 igihe cyose watonze kwishire warandika warasoma mugabo mara kujabukira muri ubu buzima ukacuvuga ngo yango je ngo binyi ngo naratsinze kirazira kubaho nk'uwize ahubwo ni vyiza yukubaho nk'uri kariga ego kuko yaba inguvu dushira muri ubu buzima zingana n'inguvu twashira kugira turonka ry'amanota tuba tugira success muri ubu buzima
mugabo rero tubikora ugutandukanye kwishure murakorabora n'abantu kugira naka kwigisha iki ukamusaba iki ni iki kugira ushike kukoronka amanota azoguha kumenya mugo ubuzima ugasanga uri kuraba nyamigendako ikirenze ivyo hoho rero no gusoma ukabikira umugani mugo ukaburi kura success muga success wakuye mu ishure wayihayiwe no gusoma no kwandika muga muri ubuzima ntiwandika ntusoma uri kwashaka success koma mu ishure wari ufise orere ukorera ko derendi avandredi mugo uyu munsi uravyuka ukamengo sinzi n'ivyo wavyukiye ukaba uri mu kajagari uwo kubaza ati mu masaha abiri ari imbere uza gukora iki nacuze kuri telefone za kuyugura kugira ukora iki nacuze uri kurashaka success gute mu gihe uri mu kutamenya donc ubu buzima burya ntibudusaba ingufu nyinshi ahubwo biradusaba education nyinshi uraze kwishura yuko baduha amanota y'indero ku buntu ni kubera bari bazi yuko ari ikintu c'agaciro nta muntu numwe wewe ukigirako reka tugiguhere ku buntu mugabo kondisi uyatakaje ayo manota nta naho ushika naho uza kuronka 100% naho uza gushika twaguhereye ikintu buntu kubera twari tuzi yuko ukoresheje foro yawe tukigerako wagifashe minenego none wumva iki twaguhereye ubuntu nimba wagifashe minenegwe ico waruhiye uvyuka uboroka wumva coco bugenda waragifashe n'ubuseri canke waratrishi nkunze kubona uno munsi weho waruje muri kino kiganiro wasande ndiko numviriza discours ya Nelson Mandela nubwo atagihari mugabo nkuko mwavuze inyandiko n'amajwi burya ni biramba cyane yereka ravuga ama etape ashika nka 6 yotuma umuntu agira 6 mu buzima cangira réussite cha kabiri yavuze gusoma ibitabo kuko avuga yuti niho hano hambere hanyegeje ubumenyi n'ivyo ukeneye byose kugira ngo utere imbere pardon utarambaza ikibazo utarambaza icugira umbaza none mbeye gusoma igitabo bibaza ko ari kugira iki erega gusoma igitabo no kwicara mu bwenge bw'undi muntu niko gusoma igitabo kuko ndiko bijya ubwenge umuntu yakoresheje yandika kiya gitabo byamusavye nk'umwaka sivyo nicaye muri ubwo bwenge bw'uwo muntu ndiko bwose ndabunyakura nongereza kubwo mvise niko gusoma igitabo rero kandi wewe wasanga uwo muntu nyine kwandika byamutwaye igihe kirekire kugira yegeranye ubwo bumenyi anabwinshiremwo yego wewe mu minota 30 gusura butwaye kubera ko abantu baca banegirija none ubwo bwenge kubunyakura presque zero bikagusaba igiciro kiri presque zero mugukanka kubwicara mu bwakimwe okay Jado iyo tuko turavuga développement personnel ego niterambere ry'umuntu ugiti ciwe mugabo koko je nandika kiriya gitabo naribaza ati ko abantu bose baronka amafaranga muga ntibateremo imbere bose burya ntiyashobora kuba hari ibanga rindi abatunzi bazi abakene batazi nico catumye byanantwaye n'ikihe kirekire ko muri umwaka wose nako iminsi igihumbi no kuvuga imyaka 2 n'unusu mugabo kuba abantu badatera imbere bibaza ko bikomokaye kuba abantu badatera imbere urabona turi mu gihugu uno munsi je mpona ndaba ama commentaire y'ibigano dukora bamukabona ko bihebuye ntaho mbe ubuzima mbere barataritse amaboko barabuhivye akoguye muri bo erega rero n'abantu bateye imbere mugabo batabimenye yego umuntu ashobora gutera imbere ntabimenye totalement oui reka ndaguha akarorero uyu munsi nimba twideplace dukoresheje 5,000 mu minsi heze tukaba tubakoresha 3,000 ahubwo navuze n'igihe n'igihe cyari igihumbi yego ivyo 2,000 byavuye no kuvuga wari ubifise ahubwo ntiwari uzi ko ubifise nimba umuvyeyi yarigeze kuba arihira amashure abana 5 uyu munsi akaba arihira ishure umwana umwe none uwo muvyeyi ayo yandi mahera yarihira abo bana bandi 4 arihe hayo mahera no kuvuga uyu munsi arafise amahera mugabo atabizi yuko yafise
nimba wigeze kuba ufise imodoka zikwinjiriza amahera nko mu ibarabara 3 uyu munsi ukaba ufise 5 burya ayo mahera yiyongereye ko izo modoka zibiri uyakubaza uyerekana mbega reka ndakubaza mbega kubera iki iyo abantu kubera iki umuntu ashobora kuba reka ndaguha akakarero k'abantu k'abanyeshuri biga mu makaminuza yego ariko je kubera hari muri iyo misezi nza guhava ntanga karero ko muri iyo misezi ibihumbi 30 ya donc novuga ntivyaragerageza kumusatisfeza akabaho ukwezi hose mugu uyu munsi usanga ari karakuganyira kandi ahembwa ibihumbi 200 yaciyongereza ko muri vyakeneye yabaye capable yo kuguma muri ubwo buzima turuwaza mugabo nubarose uwo mushahara wa 200,000 kubera ikadashimye kubanza kwigumira muri bwa buzima bwa 30,000 kugira yo sase utanimira bara yarakoresha ikindi kintu yararose amahera kandi y'agaciro kanini ya mugani yamenye ko yarose amafaranga donc au fait nibaza ko byasaba yuko umuntu yiga kubaho munsi y'ubushobozi bwiwe aha ukawushaka kwicuza kabona ubuzima bwawe bugiye kuba mu mafaranga menshi paraporo yayo wahoramo gerageza amadepanse aho yo kuguyiza ahubwo yagabanye kuko sino uzipfuza amadepanse kuyagabanya bitagikunda kubera zo warayuriye ntakayahora yinwera akagwa gasanzwe ngo uyu munsi ngo kubera yagize cyasimbira ko kamusteri kandi rero ni ubuzima ni bwamugarukana kuri ya standard yo hepfo azoca tangwa ngo abantu bahora bambona ngo nwa iriya nzoga y'ibihumbi 15 baza kwibaza iki ni bambona ku y'ibihumbi 3 kubera ko aho utayigumyeko uzi yuko none uramanza kubona bo bariho yego niga ko umuntu yirira izo mfungurwa zisanzwe agwara umutima agwara amasigo agwara iki mugabo amaze kuva kuri iyo standard kagenda kujya inyama za buri munsi atagira iki acagwara umutima n'amasigo niki cyahubwo cagukuye kuri biriya vya mbere bitari kugutuma izo ngwa ntivyari biryoshe tout excès mauvais donc rero ngarutse muri iki gitabo ivyo vyose kirabitwigisha ino nubona ugiye gukora igikorwa ca muntu ukibwira yuko umutejeje imbere kubera ugikoza vyihoza mugabo ni wakora igikorwa ca muntu cyumva yuko wewe uteye imbere kubera kukimufasha gikore c'est très bien kuko ubuzima ni vyiza yuko umuntu aba inyungu ya mugenzi we none shadow nk'ubu dufate nibaza ko nta muntu adashaka gutera imbere eske birananirana kuba none ateye imbere bakeya birananirana ko batera imbere umuntu aze kwibaza ko bipfira ko nibaze nta numwe adashaka gutera imbere none ntashoboye kuva aha runaka ngo nje harunaka wumva nomenya yuko ikigezweho gute ushobora kuza kuneza imbere ntibiza gukunda reka ndakubwire iki gitabo reka ndakubwire kuri ku murongo wa 45 intambuko zishika kuri zinga ushobora kwifashisha mu gutera imbere kuri 45 kuri 45 tukasubira haratwereka intambuko zishika peut-être 8 zishobora gufasha umuntu mu gutera imbere unyumvirize ino nkoko ingene yabigenze yego uco kompara n'abantu havuga nti agize atya abona abantu benshi hagwiriyemwo abahungu n'abakobwa bafise amatelefone mu ntoki hari ivyo bari kuyakoresha abagira inama mu kubapfindurira uko iterambere rirondegwa akoresheje akarorero k'inkoko arabegera ati gutera imbere birategurwa kandi bisaba intambuko zitari nke
akarorero k'inkoko katubere icigwa ngizi intambuko 9 inkoko icako kugira umusui uboneke. Intambuko ya mbere kugira ibundikire ibanza guta amagi menshi kugira uyitunze aronke ayajya n'ayasigaza ibundikira. Mu gifaransa nico bita la planification. Iyo ni intambwe ya mbere. Intambuko ya kabiri, okay, iyi ni petite commentaire kuri ico. Kugira ushike ku ndoto zawe uze wicare neza utegure projet yawe, bibaye ngombwa usabe impanuro kubagerageje bakabishikako, ico cawe kizogenda neza. Intambuko ya kabiri, itanguye kubundikira amagi ica igabanya ingendo yahora ikora. C'est la discipline. Uhejeje gutegura projet yawe uriha indero witandukanye n'ingeso zo gutwara umwanya w'ubusa canke ivyo byose biza kugusamaza bigatuma wibagira urugamba uriko. Intambwe ya gatatu, iragabanya ivyo ifungura kugira ibiro vyayo bigabanuke ntihave isanga yamenye amagi bundikiriye kubera uburemere bwayo. Zero sacrifice. Kuri ini petite commentaire, igihe watanguye gushira mu ngiro umugambi wawe iki kintu uzocitwararike cyane kuko aho hanze hari byinshi biryohera ururimi. Ni waca ahantu ukumva ragu canke izindi nyama zimota sindiko ndabiranditse ko nanditse mu kirundi cy'uyu munsi. Okay. Ufise akanoti mu mufuko ntuze guyibagire kwayo mafaranga yawe araye umugambi, ni wayajya uzobumenye amagi ubundikiriye. Okay. Intambwe irakana irashobora kubundikira amagi yindi nkoko. Turabeshanye. Irashobora kubundikira amagi yindi nkoko canka yimbata. Mbere nayo ikindi gikoko kiguruka cyose nta ngorane bigitera. C'est la non discrimination et la générosité. Okay. Kudakumira. Ujye ukumira niwe yarakuzaniye iterambere gushikana kuri success ya kiye gikoko cyane. Intambuko ini petite commentaire kuri ico. Uririnda amacakubiri canke kuvangura abantu muri business yawe. Umuntu naho mwoba mufitaniye ikibazo canke mwarigeze kuba mushamiranye, ntuzureke kumwakira aje kugushorera kubera wewe icyo ukeneye ni amafaranga, kanoti kubera kugira business yawe ugiri kitera imbere. Kutagira amacakubiri bizotuma hurumbirwa na bose. Uze ubiba urukundo mubo ubayemo bizokubera ufunguzo rw'umugisha. Intambuko igira gatanu, ibundikira misi 21 ikarindira itekanye mbere wanashima itazi kizogize iki kizovamo. Niyo bishitse amagi yose agahomba ntihagire na rimwe rivamwe umuswi nk'icika intege, irasubira bazobundikira ikindi gihe mu misi mike irasubira guta ayandi magi. C'est la foi, l'espérance et la persévérance. Kabisa. Uri kurakora business yawe ntuzucike intege ngo nuko ivyo wateguye bitabaye, urabandanya. Ahejeje kubacira uwo mugani buba burije arafata kayira abasiga ngaho biyumvira kuvyo abayagiye. Urakoze cyane. Wewe wambwiye yuko iki gitabo kivuga amafaranga gusa. Oya make ariko amugabo ahani kuri 45 muri 10 za mbere n'amafaranga. Kuko nko kuri witi handitse yuko handitse ati bavyeyi muzokwigisha abana banyu kuronka ama diplome
impamya bushobozi mutibagiye kubigisha kurondera amafaranga kuko niyo yatumye baranka zijya mpapuro bita amafaranga niyo yatumye bazironka yego gute none ntibarisha amahera y'ishuri ntibaguze amakaye ntibagize uniforme hari uwagiye ari gusa hari uwagiye atariye muganga ntibatanze diplome kugira baronke ivyo bagenda bajya bagira iki kuko hari uwo muvyeyi atanize wow uyu mugani uri kuri 10 twereke difference y'amashuri abiri ubwo umuntu w'umunyafrika wese mu byishura ahita yumva gusoma no kwandika arongera arafata agatebe ababwira itandukaniro ry'amashuri abiri yasanze ku isi iyi si mubona duhagaze ko iri kamashuri abiri kumenya kwandika no gusoma ubwo bumenyi butuganisha kukoronka agapapuro bita diplome impamya bushobozi hamwe n'irindi shure riduha urupapuro bita amafaranga sose ni impapuro rega yego ngabo nk'ubu uje kungurira iki gitabo mpaye diplome ntacyo nza kuguha kare n'ibihumbi 10 mugu mpaye ibihumbi 10 vy'ama ako gapapuro bita amafaranga uzakuca ndakiguha kandi iyo diplome wakoresheje amahera angana gute kugira uyironka ahubwo sinamahera gusa n'imyaka myinshi cyane nuko rero ni umviriza ariyo difference y'amafaranga n'izindi mpapuro muri ayo mashuri niho dusanga umugwi w'abagwiza tunga ku isi ibintu byose dukoresha bidusaba iki amafaranga yego ariko si byose bidusaba amanota canke zampamya bushobozi ariko nka byose biradusaba kugira iki kumenya gusoma no kugira iki no kwandika ibyo byo bisanzwe ari base bitagenze uko donc umenye gusoma no kwandika uba mu kwicuza bikakuvyarira stress ni iki niyo mpamvu kumenya gusoma no kwandika ni vyiza bikaba vyiza cyane unabaye ufise iki amafaranga ayo mashuri abiri twavuze ndayagereranya nk'umugore n'umugabo benshi mu bariho bategereza kugira abagore abandi bategereza kugira abagabo ariko ku vy'ukuri nta numwe azi uwo bazobana akiri muto umwerekwa n'iki n'igihe amafaranga abo bantu baba bari kwishyuye ntibaba bazi yuko ari itegeko kuyarondera ngaba bavuye kwishyuye baca basigara bamenye yuko ari itegeko ni ngombwa ico nawe nta no kugihungira ishure rya diplome ndayigereranya n'umugore ishure ry'amafaranga ndayigereranya n'umugabo subiramo ukano neza twumva ishure rya diplome ndayigereranya n'umugore ishure ry'amafaranga ndayigereranya n'umugabo umugabo n'umutwe w'urugo umugabo umugore akaza yunganira urugo rurashobora kuba atari afite diplome yego mugabo mudafite amafaranga biraza kuba ikibazo hama ubucuti bugasasagara kumenya kwandika no gusoma bikanwana no gutunga amafaranga ivyo rero nasanze ari ibintu bibiri bitegerezwa kubana kandi bikabana uziko igiti kigorogwa kikiri gito nukuvuga ko ari ibintu bibiri umuntu yategerezwa kubana navyo kuva mu buto kugeza mu busaza bwa muntu urarangije nuko abantu bariko baradukurikira vraiment ni bapfuma basaba kanimero kari mikashi no kuri kwa Mungu bashiremwo amatumira amazi cyo tubandanye shado ico gitabo wacanditse kiringo kingana gute so igitabo wacanditse mu kiringo kingana gute iki gitabo ntabwo nacanditse si biragora kugira amenye igihe nacandikiye kuko je mu bireho yanje ndafata umwanya nkagenda ndashobora kwihweza ingena amazi ari karagenda hakura ide kuvuga ngaho ico aho ndashobora kuba narakuye nk'ibintu bitano nanditse muri iki gitabo habigira 2019
uwo nkujya mugani w'inkoko cyane wanditse kera kabisa kandi uri kuri Facebook donc uravye Facebook peut-être 2018 Facebook iwawe ego naho nawandika donc si vyose rero nandikiye umwanya umwe ahubwo gusa nafashe ini concentration totale a partir y'ukwa kane igisabo tabonca gisora mu kwa gatandatu tariki 15 wow kubera navyegeranije mu kanya gato vyansavye narashobora kumara umunsi wose ndi mwishyamba ndiko ndaraba inyoni ingene ziguruka aho nkakura ide ndiko ndaraba ingene imodoka zisirikira uzi yuko nkahajya mvuga ngo umwe wese abinyungu ya mugenzi we umushoferi yagize ikibazo naho ubundi mugenzi we atamuhagarika arihagarika kugira mubaze yuko ari nk'ipine yabuze ari muhe kandi urashobora gusanga urashobora gusanga uwo modoka yapfiriyeko hari icyo bapfa na se w'uwo muntu akavuga ntibindi tubanza tubirengere turaba inyungu gusa tubanza turaba iki kintu kwanza tugikemura ibindi tuzobija bo mu nyungu umurundi arashobora kugira icapfa na mugenzi we ngaha mu Burundi mugabo bahuriye mu Buholandi avuga nti abandi bose nasanze bavuga igimi ntatahura niwe tugira tumvikana umuntu wese ni vyiza yuko abinyungu yo mugenzi we ubiretse igihe n'igihe kizokwereka yuko wategetse kuba inyungu yiwe ahubwo n'abaro bavuga ngo ego gutunga amafaranga ni vyiza kandi twese turabiharanira mugabo unaho yatunga hagira mu bushorishori ubwizwa kubona ko ukeneye abantu gusumba uzi hari hano kuri muri senkane handitse yuko ngo ubutunzi nibwo bukene bwa mbere iyo wibagiye ubukene bwa mugenzawe hakoze yuko ibintu vuga byose umengo ni filozofi sinzi impamvu ayo nize niyigiye mekanike ariko nta modoka nzi kuguru ariko urumva yuko ibintu biri rosambura n'abafilozofe nzi kuvyandika no kuvuga yuko nizi ibintu ntategeza kwiga rega hariho amashuri twize atari twe twashimye kuyigisha twayize par une obligation kandi ukaniga kubera ko we ntiwashwazitsemo ibintu bitatu yego mugabo ico baguhitiyemo se ngo ngo bari cyo washaka oya jeco nashaka kandi nico washaka cyari kinarimo aho okay ni cyari kirimo kandi ucubuzima bwakweretse wateza kwiga no muri bijya bitatu nticyari kirimo jeco nashaka cyari kinyene niyo mpamvu reje mvuga yuko ntize ahubwo ndiko ndiga migisha jeco nashaka gukora cyari kinyene ndiko ndakora ni cyari curi kuriko urakora no kuvuga warafose ukuno guforsa kawaida yego ya wize donc wize mpaka nshitse kuzo nashaka cyo ushaka très bien okay none kurundi ruhande nabonye ugenda ubivanga ibyo wanditse mengo biregere cyane iyobokamana yego none ko mu iyobokamana hari hano naho baza kutugiraniza umuganijezi yaciye ngo nyabuna umutunza aragoye ngo ntazopfa yinjijuro ngo bizotuma ngo ari roshamo nguca mu zuru y'urushinge ivyo navyo bavyumvikana nk'ikidashoboka ndakoreka ndakubwire umveze nawe yakano kuri ico kintu none migisha yego nawe ndifuza gutunga shewe ndifuza gutunga yego none ntumva ko kumengo zobuciye kubiri nivyo jeze yavuze biravana n'impamvu ushaka gutunga jewe imvo ituma nshaka gutunga shaka kwambara nabi mugabo ntihagire uwuncisha mu ijisho shaka kujya nabi mugabo ntihagire uwuncishira mu ijisho shaka kugenda n'imodoka mbi mugabo ntihagire uwuncishira mu ijisho kubera nzoba icari gutuma bancisha mu ijisho nuko nari kuba ndumukene mu bwizo zose ndabikoze mugabo ndumutunzi nta ushobora nta n'ubufise uruhusha rwo kuncisha mu ijisho ufite ko umutunzi kose yo kwambara bacavuga ngo yengo yashatse ntebe y'imbere wa mutegure aza mu rubanza rwawe ntucu yihindura nashakaza niba tuba itegerezwa kubijya nyene kubera n'umutunzi byaraheze ivyo bintu byose byo musesha n'umukene byose yarabihanaguye nayo yo kwambara impuzi ciriritse y'ubwo bwana imwe yo muri Sesabayore hari umufondateur wa wifaranga bita Ethereum kuntu yambara n'ingene na lokavisi vuga nturimbwa kabisa mugabo n'umutunzi yarahejeje aje twese mu Burundi twaza kubimenya yego ndakuvuga ko agaciro yarahejeje kukiha nimba yiwe ntizobisa ni yawe byumvikana ko agaciro k'umuntu ntaco gapfana n'ivyambago yambaye
oya ntibisa ntibisa okay Cristiano umunsi umwe yigeze gufata yambara nk'umusazi acaragenda aratera umupira kubera abantu batari bamuzi have abantu barengana mugabo amaze kwiyambura yantuze baramumenye barabona uwari we cyavuga nti muradutunga agaciro arakihaye ntaza kugahabwa naziya mpuzu ntaza kumwabwa n'imodoka agenderamo agaciro arakihaye umukene arapanika ngo sinari inyama ku munsi mukuru umutunzi mugapanitse kubera atarusi kijumbu cokeje ivyo bintu vyiwe n'amazereze bikimu Jere nshaka kuba umutunzi kubera nshaka kugera kuri urwo rwego rwo kwambara nabi ko gugira ki kuko umutunzi nimba avuye muri ville n'amaguru bavuga nti ariko arakora sport mugu umukene bavuga yabuza ya bisi okay je nibaze yuko ngira ngo ikigana twushaka twayigeza ngaha numva abarundi n'abarundi kazi cyo kimena mu bikirundi ubayagiye byinshi utazotera intambwe ntazavuye ko bizoba byamvuye nizo byakuvuye ko naryo natwe twashizeho ikinyamakuru tuvuge duti iki nta kindi iki hariko kivuga kiretse vraiment gufasha umuntu gukanguka mu mutwe amaso y'ivyukuri kiretse yuko isi icuritse iyi media yawe naho umuntu araba ikiganiro cakoze mu myaka 2 heze itegeza kumufasha yego mugabe ibintu uvuga nti ibi bintu wapi urabiraba ukabiha umwanya mugiye ikintu c'agaciro kakiri sikwa kundi none burya iterambere nibaza ko nubwo umengo rikenewe na benshi ampo ngira ndakoresheje ahubwo niteremembe rishakwa na benshi ariko ntindikenewe na benshi uragitahura kuko ikintu kenera uba witeguye gukora icoshoboka nyene kugira ubigereko ariko kubishaka tu yo ni imvugo iraho hari ibintu bibiri hari ijambo muri iki gitabo handitse ngo amafaranga aronka beshi mugaba zigama bake hari ijambo muri Bibiliya rivuga ngo abimbuzi ivyimbugwa ni byinshi mugaba imbuzi ni bake suko no cyane ibi biganiro byose byofasha umuntu wari we wese bica kuri Agaciro Media Jodibye sindiko ndapibriya basi nimburi kwavuga yuko ari publicity ndiko nakora ingura bikiganiro kimwe hanyuma mubwira none nkibi vyoteza imbere igihugu uzumpinge basi mugabo nchanza ndakwere kandi mashena majana wabonye ko ngatatera mbere zo bikugije siracuritse nuko nagushimire cyane meje migisha ego merci beaucoup dushimire cyane kandi abafashe umwanya nk'uyu badukurikira musangiza bino biganira abandi uri mushasha canke uri kuri Agaciro Media utaragira abone yigire tuba umuryango munini w'abarundi baharanira impinduka nuko tuzosubira guhura mu biganiro by'ubutaha bye bye see you